kugira ibyo byose tubishikeko no kwama iminsi yose tumenya ko hariho ikizira. Ico kizira ni kihe? Nuko umunyagihugu akwitura hama ntumutunganirize, ukabanza kugira ivyo umusavye. Ivyo biriho sindabideha, namwe ko muri ngaho murazi ko bihari. Nkabasaba yuko twokwama dushira imbere ikimana idusaba, ko tuzi ko ubutegetsi bwose buva ku Mana. Natwe ivyo dukora vyose tubanze turabe ikimana idusaba imbere yo gutunganiriza abenegihugu. Aha nkabasaba muze gufata ijambo ry'Imana musome mu gusubira mu vyagezwe ikigabane ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushaka 14. Hariho ikimana itubwira ahantu imbere y'uko iguha ubutegetsi ikigusaba kugira nawe uyubahirize. Ndabasabe umurongo ndabahaye muzokwame muwugira muwutambukira aho mugiye hose, ukagera imbere y'ikibazo c'umunyagihugu kikuzizaniye, ukagera imbere y'amageragezwa y'umunyagihugu, ko nabo nyine ari abagerageza bakakuzanira ivyo bakuzanira. Urongera usubire uzingurure Bibiliya urabe kuri uyu murongo inyisho tuzobisanga ngaha. Nce saba kuri iki nyene, simvuga ico gisata gusa, vuga ibisata vyinshi. Hariho ibintu vyinshi bihitiye muri ubu bushikiranganje bwose uko ari butatu. Naje indwi zibiri maze ndamaze kubibona. Hariho ibigerageza biza bigana twebwe turongoye abandi. Niyo twasoma hamwe n'ababarira ibigeragezwa byose tuzovyikinga kandi tuzovyikingira. Hariho abantu muri twebwe ngaha ata dosiye nimwe bakora batayikamishije. Nagira ndabasabe duhagarike ivyo bintu vyo gucuruza amadosiye. Ndagisubiremo, muntu ukora dosiye ubanje kugira ivyo usaba. Nagira ndababwire ko uno munsi ko ata kibanza ufise mu bushikiranganje, nta kibanza ufise mu bushikiranganje. Nzoguherekeza ndagushira ku muryango w'impimba meje kukwinjiza, niwe uzomenya ukuntu uzovayo. Nta kibanza ufise mu bushikiranganje, sinzogutwara ngo nagushikaneyo. Hariho procedure, idosiye bazoyikora neza, bayimonte neza, uca ugenda wenyene uce winjiza. Ukuntu uzovayo ntuzombaza, kandi ugishikayo ubwo nyene nzoba namaze kugufuta. Bavuze ingorane ziri mu mashengero. Izo ngorane ziri mu mashengero ntizizanye, zavuye ku bintu vyatuvuye ko twebwe nyene abakozi ba leta kunuranura. Hariho ingorane ziri mu ma ONG, aho usanga umukozi wa leta aza guteta na ONG ngo vyogenda uku, baca bazana utuntu umushikiranganje basinyira kugira vyorohe. Umushikiranganje nibe yarusha agaca asinya humirije, uwundi nawe yakubise idiri. Ayo madiri bihagarari. Hariho igipolisi gikora amadosi, aba OPG
muntu ujejwe igisata c'abahopeje bya bintu byo gufata abantu ku wa gatanu kugira ngo batadonoka mungu bishikane bihagarare bya bintu byo gucuruza amadosiye idosiye umupeje akazana umuntu akamufunga yaheza kumufunga igatangurira igaherera iwiwe mu mategeko idosiye yatangwe n'umupeji yerera muri parike umupeji nta pouvoir de classement sans suite afise nta nimwe yarinze amufunga aramutwara kwa procureur general kwa procureur de la république bigaherera muri parike ivyo bintu bihagarare guhera umunsi ico ndabemereye zobacura batahe turokirika abandi kandi abashomeri ni benshi kwibarabara ubu turi kumwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ndabasabye twese turekane ukamubona ariko arayatoza kwibarabara imodoka ifise ikosa amafaranga ninjira mu kigega ca leta ukwezi guheze aduhembe mugabo areke kwinjira mu mufuko w'umupolisi mu mufuko w'umukozi wa leta ha mu kwezi guheze acongera ahembwe na leta atabiyinjije kandi ikintu kibabaje n'ikihe abo bantu batayinjiza muri leta nibiye amatariki ageze batahembwe baca bakomidugu ngo ntibaraduhembe nta kintu na kimwe kivumye gitera iteka nta na kimwe naho bazoyaguha ukayashira mu mufuko yose azoherera mu biyeri kuko uzovuga ngo nzoca ngenda mu ntora yandi amafaranga y'igiturire nta mugambi n'umwe yigera ko ndabasabe rero dutunganirize bene gihugu ataco tubasavye ico ndakigarutse ko cane navuze bwa mbere ati ivyari ingorane muri ubu bushikiranganje bihinduke success muri ubu bushikiranganje abantu bashika ku kazi saa 5 mugabo bagataha saa 1 canke saa 2 bakiri mu biro kubera utu tudosiye bariko barafundikanya mu gatondo azinukira mu cayi bagahurirayo amagaca hengera hajya saa 10 n'abandi batasha kabashitse bagaca baja mu biro bakabifundikanga ukiye mu gatondo ugasanga idire yaheze ivyo bintu bihagarare navuze yuko umuntu wese azokwagirizwa igiturire sinzoraba ku bandi nta kinya azobagiye